Imana yashobora gushiramo umutwaro ukumva birakuremereye, kandi yigishe nk'umutwaro igwa n'ubushobozi bwo kubikora. Ntiwabona abantu bashaka kwitaho igihugu kamengo bashaka kwita muri politike gose bagashaka kugira ico bakoze, hari umutwaro Imana yashize muri we. Jya umenya umuhamagaro wawe. Ikizakubwira umuhamagaro wawe ni ibintu bitatu. Ibyo ukunda byose ntibivuga ko ari umuhamagaro wawe. Turamaze kwigisha cyane icigwa kijanye n'umuhamagaro. Mbega umuntu wese yarahamagawe gukora igikorwa kanaka kuri ino si? Mbega umuntu wese arafise ingabire ifatanye n'umuhamagaro wiwe? Mbega umuntu wese arafise uburyo yisangije yoshobora gukoramwo umuhamagaro wiwe? Inyishu ni egome. Umuntu wese afise ingabire yisangije. Umuntu wese arafise ico yahamagariwe gukora kuri ino si. Umuntu wese arafise ico yaje gutorera inyishu. Nico gituma tudasa, nico gituma tutiyumvira kumwe, nico gituma tudakora ibintu kumwe. Iyo ugiye kuvuga nka naka, ugakora ibintu nka naka, ukiyumvira nkuko yiyumvira, ubuza wavuye muri ya ndemano yawe, uba wagiye kuba nkawe. Mu yandi majambo uri kugomba kubikopi. Naho biruko abantu benshi bagenda batazi umuhamagaro wabo. Abantu benshi bagenda baratomboza. Uno munsi akoze iki kiranse, ejo ashaja ku kindi, hirya ejo akaja ku kindi, hirya ejo akaja ku kindi. Ugasanga avuga ngo ibintu byose arabishoboye kandi atavyashoboye. Abantu benshi n'aba generaliste. Ariko iyo wamenye umuhamagaro wawe uba umuspecialiste. Ukora ibidakorwa n'abandi. Wiyumvira uko abandi batiyumvira. Ukora ibidasanzwe. Ukora ivyo wahamagariwe. Igikorwa c'umuspecialiste n'igikorwa c'umugeneraliste biratandukanye. Kino gihe rero kubera abantu benshi usanga batariko barakorera mu mihamagaro yabo, usanga wategerezwa kuja kuri tere yicaye mu biro, ivyo bigasha bituma atakintu ashobora kumarira abantu. Usanga umukomerese ari gukora akazi neza ari muri politike, ibintu vyose politike yose ugasanga yigize urudandazwa. Aha sinokwirirwa ndavuga vyinshi, aho bibera murahazi. Ugasanga wari kuba umupasitora ari muri komerse, intama yahamagariwe zarasanzaye zirabura ikiziragira. Ugasanga umuririmbyi asigaye ari umurimyi. Mwiyumvira umuririmbyi agiye kurima, ryajwi ryiwe rizoca rimera gute? Uburimyi buzoca bugenda gute? Ugasanga umuntu yari kuba umusoda yogwanira igihugu, ugasanga ariko ariruka inyuma y'amahera, ugasanga ariko ariruka inyuma ya komerse, canke ugasanga akora ibindi bikorwa, ugasanga akazi yahamagariwe ariko arakora. Abandi nabo kabasanga mu gisirikare canke mu gipolisi, kumbure bo babigisha. Ugasanga umuntu yahamagariwe kuba umukomeresa akomeye, aho kuja muri komerse ugasanga ariko aravura abantu. Nivyo yarize kuvura ariko sivyo yahamagariwe. Ingorane zisha zihaba, usanga uwo muntu ariko arakora akazi yironderera amahera gusa. Uje kwivuza utamuhaye amahera, subira inyuma, nta bindi. Novuga ngahogora ngeze kubakora ibintu atari byo bahamagariwe. Ingaruka mbi zuko abantu badakorera mu mihamagaro yabo ni teranyuma. Birakwiye rero ko twese tumenya abo turi. Birakwiye ko tumenya ico twahamagariwe gukora kuri nosi. Birakwiye ko tumenya ingabire Imana yaduhaye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo furura ingabire Imana yashize muri wewe yake. Mu ngabire yawe niho Imana yashize ubwenge bwawe. Mu muhamagaro wawe niho Imana yashize ubwenge bwawe. Kumbure urakora iki kikanga, ugasubira ikindi kikanga, ugasubira ikindi kikanga. Ukiyumvira ko ari nyatsi cyangwa ukiyumvira kuri kijuju. Oya, nturi kijuju. Ahubwo raba neza, ushobora kuba ivyo uri kurakora atari byo wahamagariwe. Amavuta yo gukora ivyo bintu ushobora gusanga atayufise. Hariho ibintu kanaka wahamagariwe gukora, kandi ivyo bintu ubimenye ukabikora ntivyo gutwara n'inguvu nyinshi, kuko niho ubwenge bwawe buri.
aho nyene niho Imana yanyegeje ubwenge bwawe. Nta kintu kiryoshe nko kwitahura, nko kumenya ico ushoboye, nko kumenya ico wahamagariwe. Nimba wahamagariwe gukora politiki, Imana iraguha n'ingene ushobora kubikora. Imana iraguha n'ubwenge bwo gushobora kubikora. Kandi ugiye muri politiki atari byo wahamagariwe, bica vyigaragaza kuri kwegerako. Kumenya umuhamagaro rero ni ikintu umuntu wese atabwirizwa kwirengagiza. Hari umurongo mugufi ngaha umurongo 13 ndakunda kuvuga kenshi muri kanguka, kandi ni umurongo ukomeye gose berekana by'ukuri umuntu yatahuye ico ari agatahura ko atashoboye wenyene. Ni umurongo wo guca bugufi ngo ntiwashira muri twebwe ugushaka no gukora bijanye nuko we bishaka. Celui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Nuvuga yuko hari umugambi Imana ifise kuzuma bwawe, hanyuma Imana rero niyishira umutima wawe kwifuza uwo mugambi no kuwushitsa. Ni cyiza rero ko twiye kuzurumviriza ibintu bidudubiza muri wewe, bishushe muri wewe umutima wawe. Hari ibintu biguma bidudubiza muri wewe, hari ibintu biguma bidudubiza mu mutima wawe. Ivyo bintu reka kubifata minenegwe. Narabwiye ukuntu umuhamagaro ugumudodora ku rugi rw'umutima wawe, hanyuma ukaguma usubiza inyuma ukawusunikira hanze. Hari abantu baguma bagwana n'umuhamagaro wabo bakawunaniza. Kunaniza niko ndavuga nukwanka kuwukora. Kumbure bakumira ku kazi basanzwe bakora, araronka uduhera dukeya agira ati kawapi kabisa, hamwe noja gukora ibi biri mu mutima wanje, aya mahera nosubira kuyaronka. Mbega noca mbaho gute? Umuryango wanje wocubaho gute? Ati wapi, ibintu ahubwo biguma biza muri jewe no kuvangirwa canke ni shetani. Iyo ufise umuhamagaro neza na neza, igikorwa uragikorera mu mutwe cose, ukabona ingene cogenda, ukabona ingene woshiriki hariya, ukabona ingene wokora iki byose, ukabona ingene wobikora. Uko rero uri kuravyiyumvira, nta wundi muntu yoshobora kuvyiyumvira nkuko. Ico cerekana yuko Imana yaguhaye ico kintu kugira ngo igikore. Va hasi rero ugikore. Wumva ko wokora. Ni cyiza rero kubimenya, ukamenya ko ari Imana ishaka gukora muri wewe. Ishaka gukora rero iragishira muri wewe. Akarero Imana ishaka kugukoresha gufasha abantu, cyangwa kuvuga ubutumwa, cyangwa kuririmba, cyangwa ikintu cyose wumva wokora ukorera Imana. Imana irashira muri wewe kumva ubishaka, ukabura amahoro. Aka kantu n'akantu gakomeye cyane. Ufise umutwaro neza, uwo mutwaro urakubuza amahoro. Tusinzira kubera uwo mutwaro. Urumva yuko udakoze ico kintu ubuzima bwawe bwose ataco bwoba bumaze. Ukumva yuko ico gikorwa no kugipfira woshobora kugipfira. Mariteretere King aravuga ati iyo umuntu atararonka igikorwa abona yuko no kugipfira yoshobora kugipfira, aho ntaba araronka umuhamagaro. Mu muhamagaro ibitaco bibwiye abandi wowe bifata nk'umutwaro ukomeye. Aho abandi babibona nk'ibisanzwe, wo kumva no mutwaro. Imana rero atanga umutwaro. Ni cyiza ko muza murasenga musaba Imana ibaho umutwaro. Nimba ari umutwaro w'igihugu, nimba ari umutwaro w'ishengero, nimba ari umutwaro w'umuryango wawe, Imana yashobora gushiramo umutwaro ukumva birakuremereye, kandi yigishije nk'umutwaro igwa n'ubushobozi bwo kubikora. Mwabona abantu bashaka kwitaho igihugu, kamengo bashaka kwita muri politike gose, bagashaka kugira ico bakoze, hari umutwaro Imana yashize muri we. Rero uwo mutwaro ishobora kuguha n'ubwenge bwo gushobora gukora ivyo abandi batoshobora gukora. Voilà, aka nakavuze. Iyo uri mu muhamagaro wawe neza, ubu muhinga, ubu mu expert, ubu mu specialist, ukora ivyo abandi bantu badashobora gukora. Bo babiravye bariyumvira bati ibi bintu yabikoze gute? Mugabo wewe ubona yuko ari bisanzwe. Kubera iki? Birakorohera, niwe muhamagaro wawe. Abavyeyi biko muranyumviriza, umwana akiri muto uzobona umutwaro afise, uzobona ico yifuza. Kumbure ashaka kuvuga ubutumwa, kumbure ashaka gufasha abandi, kumbure ashaka kwiga ibi. Rero iyo ubonye ikintu kiyo kiradudubiza muri we, dukumusengera. Kuko akiri umwana muto ashaka gushaka ibintu vyinshi, ejo gashaka ibi, ejo gashaka biriya. Ariko itanga gukura, urumva neza yuko hari intumbero muri we. Ni vyiza ko mukwiye gusuzuma abana banyu, mukabobserva, mukabasuzuma, ukabona neza intumbero ziwe,
umutima wiwe aho uriko uraja. Rero uzosanga ari umutwaro Imana ishira mu muntu, kandi iyo bimuhaye uwo mutwaro uzosanga aronse ubushobozi bwo gushika kuvyo Imana ikora mu ndongoramo. Iyo umaze kubitahura rero uca ushima niwatera imbere, niwashika kuvyo Imana iyo nyene ishaka gushikako. Nka jewe kera nkikizwa maze igihe nkirijwe, narumva umutwaro gose wo kuvuga ubutumwa mu mpande zine z'isi, Imana ikanyereka. Hanyuma ivyo ndiko nabamwe no musi sivyo nabona kera, sivyo numva mutima wanje kera, ariko ivyari muri jewe byasa n'ivyo ndiko nabamwe no musi. Siziko muvyumva. Nuvuga yuko aho nshitse no musi ndazi ko atari jewe ndahishikanye. Imana yampaye umutwaro wo gukora ivyo ndakora no musi mu buryo yonyene bishaka, nkuko twabisomye ngo selon son bon plaisir, uko nyene bishaka. Hanyuma impa n'ubushobozi bwo gukora ivyo ndakora no musi. Twabonye gutanga ibintu bibiri, gurarema le vouloir, gushaka, et le faire, no gukora. Rero hariho gushaka ibintu ntushobore kubikora. Aha ntimwitiranye ibintu. Urashobora gushaka gukina umupira ukumva urabikunda, ariko bidasigura ko ari umuhamagaro wawe. Ugiye kuri tere bakaguha ipase bikakunanira no gukina, wumva aba ari umuhamagaro wawe. Urashobora kuba ukunda politike mugabo utahamagariwe kuba umunyapolitike. Ariko iyo ushatse ibintu biri mu nzira y'Imana, Imana ikaguha n'ubushobozi bwo kubikora, bituma uca bugufi ukamenya ko atari wewe wavyikoreye, ariko ari Imana yo nyene yabikoze. Murazi yuko icigwa nshimikiro twigisha ari cigwa cyo guca bugufi. Iyo wamenye ingabire yawe, iyo wamenye umuhamagaro wawe, haba hasigaye yuko wigengesera ukicisha bugufi. Akenshi hari abantu bakora amakosa akomeye, akinjira mu muhamagaro, ubwishime bugaca burenga, ntasubire kuvugisha abantu, ntasubire kubaramutsa, akabona yuko ari gihangange, akabona yuko arenze. Ahubwo iyo umenye umuhamagaro wawe haba hageze kwicisha bugufi. Ariko noneho kenshi bivanye n'igikorwa ugomba gukora, bivanye n'igikorwa Imana igomba yuko uyikorera, yo nyene nibanza kukwicishiriza bugufi utaricisha bugufi. Irabanza ikakugirisha amapompaje ukavuga uti ndemeye kabisa. Kina shavuga no murongo wa 19, murongo wa 19:21, verset 19 à 21, n'amajambo nkiyasoma yankoze ko cyane, asa nayambabaje kuko Paulo ngena bivuga kenshi wamusanga intumwa ziri mu mugwi. Ni gake intumwa yagenda yonyene. Paulo yaba ari kumwe n'abandi, bari kumwe bagendana, baruka bande ba Petero canke ba Barnaba. Ariko ikintu gikomeye yandikiye Filipi ababwira ati ndashaka kuranga Timotheo kugira ntege nukumva ivyanyu. Ariko musome neza murongo 20 verset 20 avuga ngo ngasi mfise umuntu numwe ngo namwe mfise ashobora gutahura ivyo ndiko ndabamwo, akabishira ku mutima, akitaho gose ibintu vyanyu nkuko je no vyitaho. Murongo 21 ngo bose ngo barondera inyungu zabo, ngo ariko ntibarondera inyungu ya Yesu Kristo. Abo bose bavuga ni bande? Intumwa zari kumwe na Paulo cyangwa baje kumuraba muri prison muri gereza, ngo bose bitaho inyungu zabo. Timotheo niwe wenyene yitaho inyungu za Kristo. Mu bantu bose baza umwe gusa niwe yitaho inyungu za Kristo. So sigura neza ejo byo bahezagire mugira umunsi mwiza. Voilà, murumvise icitwa umuhamagaro. Umuhamagaro uza ari nyishu y'ingorane kanaka. Umuntu Imana ihaye umuhamagaro aza kuba inyishu y'ikibazo kanaka. Umuntu afise umuhamagaro abona ingorane yoshobora gutorera inyishu, aza afise iyo nyishu. Kandi Imana iyo nyishu niwe iba yarayishizemwo. Aha rero nk'abantu baca batangura kugira inzigo, ishari, ivyo ntivyategerezwa kubaho, kuko wewe uri kuramugirira ishari, nawe hari ivyo wahamagariwe ariko uri kurabikora. Kuko wakubwira ngo ukora ivyo ariko arakora ubikore nkuko ariko arabikora, ntavyo woshobora. Aha rero kenshi abanyaburayi canke abanyamerika niho badusumbiriza. Abenshi usanga bakorera mu ngabire zabo, usanga bakorera mu mihamagaro yabo. Twebwe rero kenshi usanga ari gihushane. Abenshi usanga bariko bakorera mu byo batahamagariwe gukoreramwo. Aha rero mu gusozera gawampaye inka, mwebwe ndazi yuko mukunda kubaza ibibazo. Aha mwombaza ikibazo gikomeye muti mbega none umuntu amenya umuhamagaro wiwe gute? Wala reka ico kibazo naciteguriye wampaye inka. Ndazi yuko mukunda kubaza ibibazo bigoye sana.
ariko baca umugani ngo kubaza bitera kumenya. iyo wimvisemo gukora umurimo wo kuririmba muri church kuko you think you can do it kandi unanabikunze ugatangira kuririmba, ese ubwo uba warahamagawe? Uwo yari umuntu amubajije ikibazo. Uzajye muri korari nuba warahamagawe, ijwi ryawe rizabikubwira. Byoroshye gutyo. Hari igihe umuntu buriya hari abantu bakunda kuririmba who are not created for it. Umva aba muri worship team ngira ngo bashobora kubimenya kundusha. Hari umuntu uzaka kubwira ati ubundi igihe numva narahamagariwe kuririmba, wamukubita microphone isi yose igafunga amatwi. Ni nk'aka gatuti. Hari abantu babwira ati ariko igihe numva ufite umuhamagaro wo kubwiriza, hanyuma yatangira kubwiriza ukabona itorero ryose rirasinzira, ukavuga ushobora guhamagara kubwiriza nijoro. Voilà, n'abarimu niko bimeze. Umuntu arashobora kuba yarize ivyo kwigisha, ipe akaba yarayikungutuje erupe canke noromare, ariko ugasanga ntihamagariwe kwigisha. Yashika mu ishure abanyeshuri bagatangura kwisinzirira. Kubera iki? Sivyo yahamagariwe, sivyo afise mwingabire. Ukaba utabizi. Jya umenya umuhamagaro wawe. Ikizakubwira umuhamagaro wawe ni ibintu bitatu. Ibyo ukunda byose ntibivuga ko ari umuhamagaro wawe. Icyo uzakora number 1 ukumva ugikora neza, n'abantu bakakubwira ati iki kintu yigikoze kitubera umugisha, ujye umenya ko ari umuhamagaro wawe. Ahare iki nico kimenyetso ca mbere cerekana umuhamagaro wawe. Gukora ikintu ukagikora neza, wewe nahatajambo uvuga, abandi ukaza wumva bariko barabishima, bakakubwira bati nukuri uraduhezagira, turashima ibikorwa vyawe. Aho 1, 2, 3, 10, 20 babikubwiye, ivyo umenye yuko uwo ari umuhamagaro wawe. Numpereza mikrofone nkabwiriza, ntabwo uzashidikanya ko nahamagariwe kubwiriza, kandi si ukwirata. Ubibwirwa n'umusaruro uvamo. Uri umwigisha naho woja mu Bufaransa canke muri Amerika, ivyo ari byo vyose ufise iyo ngabire canke ufise uwo muhamagaro, barabona bati uyo muntu yahamagariwe kwigisha. Abandi niwe babikubonamwo. Ntibikenewe yuko wemeza abantu ngo je ndazi kugira ibi nibi. Oya. Bonyene niwe bavyibonera. Bonyene niwe baguha amanota. Ariko cyakora niba ufite impano yo kuririmba, nuririmba kabisa abantu bakakubwira ati kuki utaba muri korari, kwiyo uririmbye abantu bumva akajwi kawe kabisa karyoshye, ubwo uzamenye ko ari umuhamagaro kandi ari impano yawe. Ushobora kuba ufise ingabire yo kuvugisha abantu neza, ushobora kuba ufise ingabire yo kudandaza. Abantu bati we nturatangura no kudandaza ibishweka, nta kintu na kimwe uratangura kudandaza n'ukuri. Abantu niyo bakubwira ukuzumenye yuko ufise iyo ngabire. Tuzoba ukeneye umutahe w'amamiliyoni, oya. Iyo ufise iyo ngabire, iyo ufise ayo mavuta, nta citwazo na gitoya ushobora kuvuga ngo jewe nabuze umutahe. Ufise iyo ngabire neza na neza urashobora gutangurira ku mavoka y'igihumbi, amavoka y'ibihumbi 5, canke ugahera ku magi, ku iparete ya magi. Niyinga mayinga 2 ukabuza ufise umutahe. Umuntu yaza kubwira ngo jewe nimfuza kudandaza, ngo none nabuze umutahe. Uzurabe neza, ashobora kuba iyo ngabire atayafise. Uwo muhamagaro ukudandaza ashobora kuba atawafise. Kuko twabonye yuko ufise umuhamagaro, uwo muhamagaro ukubuza amahoro. Naho ubundi ibyo ukunda byose ntabwo biba ari umuhamagaro. Jewe nkunda umupira ariko sinzi gukina. Uretse ko kera nigeze kubigerageza ariko ngira ngo nuko ntabyitayeho, wenda nari kubishobora, simbizi. So ibyo ukunda byose ntabwo bivuga ko ari umuhamagaro wawe. Ikizakubwira ko Imana yaguhamagariye ikintu runaka, number 1 ujye wumva heartbeat, ukumva ugikunze, ariko icyo ntigihagije. Ujye ugikora, nugikora neza abandi bakabishima. Icya gatatu nubigumamo, ko ari n'igishobora kubikora neza, ariko wamara kabiri ukavuga utari kumva ibi bintu nubwo mbikora neza ariko numva ntabigumamo. Ubuze nkanjye unyicaje muri biro ngo nkora administration,
nzi kwandikisha computer ndihuta kuruta n'abasokereteri. Iyo rwose umpaye no gukora ibintu bya projet n'ibindi nabikora, ariko mbikoze kabiri narwara mu nda. Nzi kubikora ndanabikunda, ariko si umuhamagaro wanjye. So ikizabikubwira nuko uzabikunda ukabikora neza kandi ukumva ufite kubigumamo. Ubwa mbere ikizokwereka umuhamagaro wawe nuko uzokora igikorwa kanaka ugikunze ukagikora neza gushika yaho abandi bakubwira bati nukuri kiraduhezagira. Icya gatatu nuko ico gikorwa ukigumamwo, urinda upfa uriko urakora ico gikorwa. Murumva rero vy'ukuri yuko umuntu wese yategerezwa kumenya umuhamagaro wiwe. Hariho abantu usanga bihaye kugwanya ibikorwa vy'abandi. Iyo wihaye kugwanya umuntu yahamagariwe igikorwa kanaka, ahubwo usanga ari wewe uri kuramubera ikiraro kugira ngo ashobore gushika hahandi Imana yamutegekaniriza gushika. Mu majambo make rero nta muntu ashobora kugwanya umuntu yahamagariwe igikorwa kanaka wabishobore. Mu gihe abarundi twokwitahura, umwe wese agakorera mu ngabire Imana yamuhaye, umwe wese agakorera mu muhamagaro wiwe, umwe wese agahagarara mu mwanya wiwe, Uburundi bwoca buba iparadizo yo mw'isi. Ko tumaze kumenya ko bimeze uko, ni naco gituma twotangura kwigisha abana bacu ivyerekeye ingabire zabo, bagakura bazizi, bagakura bazi imihamagaro yabo, ntibahave bamera nk'uko twebwe tumeze. Nimba gushika ubutazi ingabire yawe, nimba gushika ubutazi ico wahamagariwe, reka umwana wawe ntahava amera nk'uko wabaye. Nimba utararonka ayo mahirwe yo kubimenya, gerageza umwana wawe abimenye hakiri kare. Ivyakunaniye si kuvuga yuko nawe vyoca bimunanira. Imana yo mwijuru nibahezagire cane. Reka twibandanirize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mw'ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.